ushaka iki je bebe wa acha tujako man bakunzi ba Inyishu Media muriko burambonera kino kirori Berry Chris none uwo muntu basi umubariri iki basi kugira ata uyu nagende yihangana asenga Imana azoronkundi aha ibyo bintu baravyemera ushaka kuvyihanganira bro umviriza none Clara ahubwo mu mwibohera akatagushaka gute ubizi gute uzi gute ko atashaka turabibona ntagushaka Berry Chris ushaka sindagushaka Berry Chris na modo kushaka sindagushaka Berry Chris abakobwa bose bamaze kugendana je ndabasumba buri kimwe igisusu sawa afise igisusu ga bro atakwita di yeah so please haguruka umwereke oh my god Berry Chris siga nawe shaje urukundo vraiment je ndabona rugoye sawa je navuze byahetse nta birebire Hello bakunzi ba Inyishu Media ndabaramukije bivanye naho muherereye hano ndi kumwe n'abatumire babiri ndi kumwe na Berry Chris ndi kumwe na Clara. Clara numwigeme yari yansavye cyane yuko no muhuza na Berry Chris yuko bashobora kuyaga kuko bivanye n'urukundo amukunda ariko ngomba mpere ngaha canke ngaha kugira abaramutse Berry Chris ni sawa safi bro poa I'm good yeah Clara nawe umeze bien ndashima ego cyane gose uraryohera oh my god sinzi uburyo bivuga ubona ngaha mu buryo bw'iwanje nta kantu namubonye my king yes Berry Chris ndagomba ndagusabe uturirimbira akarimbo k'urukundo nta karimbo k'urukundo wowe ufise ni bwinshi duririmbira akarimbo k'urukundo Hello Melina meza fresh flesh I love you so much nabivuze kenshi ni Berry Chris na mbali la full cash na maswaga mfise menshi ma ndagukunda suguswaganya na Salima ni tugikunda na mbege wogamata ikivuguto ya horte unkunze no kwirata wobu ndogijama pe temeli na ndagufa na nka Barcelona na Meli na urasumba na Shalila ni na malova mbe Adamu nawe Eva kukuhesha Clara uyumva gute wumvise ijwi rya Berry Chris oh ndumva ari sahanu aka Melina urumva ni jewe ego igafisa amazina menshi ubu nyene wahinduye witwa Melina oya bivanye n'uburyo indirimbo Melina yatugwemo neza ntacyo byo batwara ariko wewe wavuye kuri Patrick uja kuri Clara ubu nawe wimukiye kuri Melina no Clara bo bivanye kwa shushu wanje ko nkunda cyane ashaka kumugara Melina nibaza ko atakibazo ego bisigura yuko Berry Chris yareka arakuririmba wewe ego none mu bushaka umubazi ego Berry Chris umuntu turi kumwe ngaha yitwa ngo Melina ivyanje ndayimubwiye niko yitwa ngo yitwa Melina na kwanza yaje biyenze gute ngaha mbo uyu muntu yambariye yuko ashaka hari ikintu ashaka kuganira nawe ndamuha umwanya mu yavuge ariko nibaze ko ategeza kumbwira kwanza impamvu yaje ngaha kinjira ngaha Clara uyu numwe rero wamye unsaba cyane ushobora kumubareba iri ku mutima wawe okay so ndibaza ko atakibazo urabona buga ntegeza kwambara neza sawa nkaje mu salo zizimvye sivyo kugira ndamushimishe ego ama Berry Chris sinzi ubwo bivuga ariko ko ndafise umunezero ndamukunda Berry Chris ndagukunda cyane gose niyo mpamvu ndi ngaha kubera wowe Berry Chris wumvise ikituma twatuzindukanye ngaha anyu wanyu naco vise ariko shaka kumenya ankunda mu buryo bwaye ngo mukunda mu buryo bwo mu bisanzwe sa ndifuza yuko yobo mutipe yombera umugabo nkamubera umugore nene wenyene ngo wavyumvise je nibaza yuko ivyo bintu byo konda je nta mukunzi fise uwundi haje shobora kunda n'umuhungu je nkundane n'uruhungu bakunzi ba Inyishu Media ngandi kumwe n'abatumire banje umwe aramukunda Berry Chris nawe ntamukunda ngo niyo kunda umuhungu none uri umuhungu oya sindi umuhungu kina kwijenda umukobwa sawa nani nakubwiye yuko ubushase no kuvyirabira Berry Chris Merana ntabwo ari umukobwa ni Clara ariko ubu yise Merana nayo nzi Melina niryo zina giwiwe ngo muri uno mwanya niyitya shaka nibaziga ndirimo naririmbiye abantu bose b'abarundi bo kwisi yose no mu kuzimu no mu ijuru hose ushobora kuyumva ni fresh nibaze yuko rero
irya zino urishaka kuyitirira mu gihe indirimbo bayikunda ni fresh. none Berry Chris kuva uririmba ijya ndirimbo uramaze kuronka abantu bitwa ba Melina baza bakubarira ko waririmbiye Nibabura umuntu wese yuririmbye izina ry'umukobwa gataginga izina ry'umukobwa uririmbye wese aguma yibona ku meganimo uyo bagize wakanga sinibuka gusa ni benshi sana cyo namenya cyo yeah. Abakunzi ba Inyishu Media ngaha anye ndi kumwe n'abantu bashaka urukundo none we kushaka urukundo kuri Berry Chris tubarire nibihe bintu wamukundiye Berry Chris Berry Chris afise ijwi ryiza yariko araririmba afise pose nziza ya kuko no muri ga clip naragerageje kuyikurikirana donc yaraberewe cyane gose reka ndamwibariza gatoya Berry nkunda nivyo akunda bro nivyo akunda kubera iki kubera ko je mfise uwanje kandi shobora gukunda nawe we Berry Chris sure please Berry bro also so power shabnik nivyo akunda ariko ivyo bintu ako kanwa kabonye ivyo bintu ukibona gusoma wese Berry Chris Mbiriza yano kirahera kandi ku nguvu jeyo none Berry Chris umuntu namuzanye ngaha kugira umutahure ndamutahura ku nguvu none nambise est-ce que Berry Chris mburiki ntabye est-ce que mburiki ntabye nkunda Berry Chris waza koga maze kwankira kunanga ndashoboye byose Berry Chris nkunda bose ushaka iki nta nakimwe ndakugurira imodoka nta uwo ngura imodoka mfise yindi oh my god ariko wibuke ko ntaje najyanga murindi nta ivyo ukunda nibikunda bro ndekura bakunzi ba Inyishu Media muriko murabona uru rukundo rw'uyu muntu Clara aragukunda Berry Chris niho mutahura ariko aya nivyo ukunda cyakunda none bigende gute none ko ngaha anye tubona yagufasha bigende gute fresh tu ubona ko tugukumutana na powesh ndamutana jewe Berry Chris turatahana katurararana Mbona mu kanevo bro ora mu rahomba we Chris please nivyo ukunda love you baby love you I hate you bro uriya kunkora ko sana ni ushaka iki basi uriya kunkora ko hamure kumbira ivyo bintu bebe ushaka iki je bebe wa acha tujako man bakunzi ba Inyishu Media muriko murambonera kino kirori Berry Chris none uwo muntu basi umubarira iki basi kugira ata uyu nagende yihangana asenga Imana azoronka undi ibyo bintu uravyemera ushaka kuvyihanganira bro umviriza none Clara ahubwo mu mwibohera akatagushaka gute ubizi gute uzi gute ko atashaka turabibona ntagushaka Berry Chris ushaka sindagushaka Berry Chris na modoka ushaka sindagushaka Berry Chris abakobwa bose bamaze kugenda agenda basumba buri kimwe igisusu sawa afise igisusu ga bro atakwida di yeah so please haguruka umwereke oh my god Berry Chris uri kurabona aho nta gisusu afise na bigerageza bro umviriza jewe navuga yuko vy'urukundo n'ibikunda full stop basi vyumvireho Inyishu mu nyuma nk'inyuma y'imyaka 3 inyuma y'imyaka 3 Berry Chris uzoba nashitse he zihangana naje ndanse ukeneye ko vyora hagenda ndebe abandi baririmbyi nyene boroshe kuronka Berry Chris nika kunsuzugura asa gusuzugura nta rukundo byo kunda basi Berry Chris ushaka iki mbwira nivyo rindi ndavyige ko we nyuma y'imyaka 3 fresh zombaza nange nabona ko uri mu store wa vrai cyenda mu store sawa inyuma y'imyaka 3 yonzo fise buri kimwe cyose cyose ku bakobwa mbere genda narenza kuko none Berry Chris kwanza none uwo muntu uri kuramubara imyaka 3 uraza urugendo yafashe kugira aze kukurabiwa Berry Chris nakonsumye amafaranga menshi ariko naco bitwaye kuri wowe nakonsumye ku muntu nkunda urukundo ntabwo ari kungufu namuzanye ngaho kugira muho reka mube ikiganiro hama umuntu wawe ugenda umutwaye n'abagukunda ambo Berry Chris uramubona uyu ni Clara yaragize ikibazo gikomeye cyane asanga yanaze ikintu cy'umukobwa hariya je naza ni kumutwara mu masengesho to cinda kubura gutwara kweri masengesho niyo solution mu masengesho kubera hari abantu baciye ku rubuga rw'iwacu bamubonye Clara ukuntu ameze natwege byaratugoye gutahura nkuko nabiri ko birakugora gutahura
badusaba yuko twumujana mu masengesho nkuko nawe uri kurabivuga. Yeah, byo byiza bro. urabishigikiye Nuko amasengesho kwaje nta kundo no guha nta sinumva ikintu twohurira ko yo. ese ushaka iki basi Byo amasengesho. Clara vya bindi nakagwara nukuri tuzokujane gusenga. singwara sawa bo mosha kubibona nk'ingwara sivyo ariko so nta kibazo fenda fazonyemerera okay sawa Nta kinanira Imana tugusengeye wosanga uhindutse. murasenga mwebwe ariko kuva ko dikivako kuko byarabanze kuba byarabaye Yaramaze kuba vyosubirayo namangetengete y'abantu bahari iwanyu ntuzi ko usanzwe bamubaroze. since ariko Beri Chris wanje kazima ndamukunda ndamubona nta kindi Nubwo rukundo uzoguma urumukunda. ego Beri umuntu mubona gute? Kuki nukumutwa amasengesho nta kindi kandi abazo tweze ikiganiro kwaje narambe no kumambwira ngo ndakundwa n'umuntu w'uruhungu ndahi. None nukushaka ukundwe n'abahungu. Abahungu abamufana bisanzwe nyene ku ndirimbo zanje ku biganiro cya kintu cyose kunkunda fresh but apana umufana wo kugira wo gushaka ngo dukundane ngo nta rukundo usanzwe ukunda abandi bahungu uwo muhabasi. Wapi nk'umufana nyene ndamukunda nk'umufana ndamukunda nk'umugenzi wanje cyitse urukundo Imana idusabane ngo ndamukunda fresh. Clara tugende yanserega murata igitanda cyawe kiragutse. Wapi jewe ahubwo reka duheze ikiganiro bro. Kubera ubushize narakubariye yuko uwo muntu agukunda cyane. Reka duheze ikiganiro ankunda tankunda biramuraba. Noci ugenda umusiga ngaha mani. None twazanaye. Twazanaye. Bro reka guhara. Ndabona vyakomeye agucaki. Nande kure yo nigiye. None ikiganiro nicaheze none. Sigara nawe. Shaje urukundo vraiment je ndabona rugoye. Sawa je navuze byahetse. Nta birebire ni mugumane wewe je ntawo nkeneye. Fresh. Clara. ushaka iki bebe umva Bakunzi ba Inyishu Media ibi bintu birakomeye cyane. Je nakubwiye nta by'urukundo bihari. Bikunda. Atahe. Natahe ni musubirane mujane mushaka. None nkubaci agira ikibazo akaja mu ibarabara bakamugonga. Amasengesho mutwaye amasengesho none aza kugusarira wanje je. Yahuye ni wewe. Mutwaye amasengesho rero. bebe ushaka iki basi ushaka iki Ndakoze Imana bamusengera. Fresh. Kandi baza fresh. Clara wihangane. Tugende basi ndakurihire taxi basi gutaha. ndababaye Babajwe ni gusa zotuma nje ku mufumu ego bakunzi ba Inyishu Media. Clara vraiment aranswe na Beri Chris. yanyanse yabikubwiye ko yanyanse jewe Nagusize ngaha. eske aransize mugabo ntiyanyanse Aragukunda. oya tuvyibotse None ubu bigiye kubandanya gute? Ugiye kubandanya umukunda? neza ahubwo ngiye ku mufumu tuvanga je ngenda kumurogesha Beri Chris arankunda Ntabwo yo gukunda uri umuhungu nkuko nagumye ndaye kubarira ahubwo tugutware mu masengesho ugwegera Imana. sawa